mu masengesho yo ku munsi w'Imana igenekezo rya 20 Kigarama nyene iteka zizohagera yifadikanije n'abakristo b'ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu ryo kwijabe mu gisagara ca Bujumbura. Kuri uwo munsi nyene iteka zizohagera yahamagariye abarundi kunga ubumwe, gufashanya no gufatana mu nda vyamye biranga abarundi. Kuko data na Kristo na mpemu yera ari umwe, ubwo bumwe ugwire mu barundi. Twibuka ivuka ry'umwami wa Yesu Kristo bidutere kwegerana nk'ihanga rimwe ry'abarundi, tube koko umwe. Uwo mwami atubere umugozi utuboha kugira ngo tube umwe. Tubaye umwe bizotuma imigambi ya leta mvyeyi, leta nkozi, leta nsenzi irongowe na nyir'icubahiro General Major Bose Ndayishimiye tuyishikako. Iyo nayo si yindi, nuko abarundi bose bobaho neza, bagatunganirwa mu babo no mu vyabo. Kugira ibyo tubishikeko bidusaba gushira hamwe inguvu zacu, tugatahura ko igihugu tugisangiye twese, kandi ko umwe wese afise uruhara mu iterambere ry'igihugu. Ntihagire n'umwe yigira sindabibazwa, umwe wese kuvyo ashoboye akore. Ibyo bizotuma tugwiza umwimbu mu mpande zose, kugira ngo nanone umunwa ushobore kuronka ico urya kandi n'umufuko uronke ifaranga. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarongeye asaba baraho gukorana umwete, gusabikanya ivyo bazoba bafise mu guhimbaza iminsi mikuru irangiza umwaka no kwirindikiza coronavirus. Abarongoye amashengero nabo yabasavye kuba abungere nyabo b'intama bajejwe kurongora, ivyo navyo bikaba vyotuma hatongera kuba indyane mu mashengero. Dutahure ibanga twahamagariwe, dutahure ko turi abungere n'ubuntu Imana yatugiriye bwo kuragira ubusho bw'Imana. Hari benshi bamaze guhindura ico gikorwa urudandazwa, barugira uburyo bwo kuronka amafaranga no kubaho. Twame twibuka kimwe gusa, mu bindi byose ndiro ndavuga, hariho umunsi uzohagarara imbere y'umwungere mukuru, hanyuma abaze twebwe abungere ingene twakoze mu murima wiwe. Irya jambo ritubwira ngo ababikijwe byinshi bazobazwa byinshi. Aha ndateye akamo abungere b'amashengero n'amadini, twabikijwe byinshi tuzobazwa byinshi, kandi nitwe tuzokubitwa nyinshi gusumba intama, kubera ko ni twebwe twahawe uyu muhamagaro wo kurongora ubusho bw'Imana. Nitworangiza tutabibukije yuko isi yugarijwe n'ikiza ca coronavirus, natwe tubandanye twicungera, tubifate minenegwe. Ikiza kirahari, twebwe gusa nuko turi mu munyenga w'Imana. Twebwe nka wa muririmbiro turarinzwe, turakingiwe, turakingiwe nitumbere munsi y'ihema ry'Imana. Gukingirwa ni kimwe, umwifato w'iwanje nawe n'ikindi. Turakingiwe kandi Imana ishimwe cyane ko yadukingiye, muyimpera amashi. Mugabo jewe nawe hari umwifato utegereza kugira wo kudasamara, wo kutanjanjwa, wo kudafata ibintu minenegwe. Ico gituma tubinginga tubandanye dukurikiza amategeko duhabwe n'abaganga, twitondere amategeko y'isuku kugira ngo nanone bigende neza. Mu nyuma nyene iteka zizohagera asanzwe wari umukozi w'Imana mu ishengero Kristo yarigishije ubutumwa bwiza, aho yashimikiye ahanini ku vyiza bizanwa no kwakira agakiza muri Yesu Kristo.